Wizera urabona ubwiza bw'Imana ukugira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwira umucyo ati Imana yacu irabohora. Nta kintu na kimwe idashobora kukubohora. Nico wibaza ko gikomeye ubuzima bwawe burimo irashobora kukikubohora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ntiwigirire nabi. Twese turi hano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntiwigirire nabi. Ntiwirekurire igikorwa ca Satani ariko arashaka gukora mu buzima bwawe. Kuko hariho ubuntu bw'Imana buri disponible pour toi. Haleluya. Ariko kandi wizera Imana. Bwana sifiwe sana. Dimanche nariko ndavuga ku ijambo rijanye n'intsinzi kunesha, niryo jambo twize ko no munsi ndashaka kuvuga iryo jambo mu gice caryo ca kabiri, mvuga ku bijanye n'intsinzi y'Imana mu buzima bwacu. Muri Ephesiens chapitre 6 haravuga ku murongo wa 12 ngo kuko abo tunigana atarabi inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Ibi nivyo twize ko ku munsi wa Mungu turaba ivyo tugwana navyo ivyo ari vyo. Haleluya. Abo tugwana nabo, kibazo cawe si umugabo wawe, kibazo cawe si umugore wawe, kibazo cawe si umukoresha wawe, kibazo cawe si umwana wawe, kibazo cawe si umubanyi wawe, ikibazo cawe kiri spirituel. Abo tugwana n'abinyama, sabinyama n'amaraso. Satani ashobora gukoresha ikintu cose kugira ngo agutirimure, akumanure, agushikana ahantu, ariko abo bose ubona sibo ugwana nabo. Arongera kandi aravuga ngo ku murongo wa 13 ngo kubw'ivyo mwabire ibigwanishwa vyose vy'Imana. Kuko abo tugwana atarabinyama n'amaraso, twabire ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose muhagarare mushikamye. Avuze ngo twambare ibigwanishwa vyose kubera iki? Kugira ngo ntituzotsindwe ku munsi mubi. Bisobanura ngo mu buzima bwacu umunsi mubi urabaho. Umunsi mubi, Paulo atwereka ko umunsi mubi urabaho. Rero kugira ngo ntituze tuneshwe ku munsi mubi, tugomba kwambara ibigwanisho vyacu vyose. Utambaye ku munsi mubi ufise amahirwe make yo kunesha, kuko ku munsi mubi abashobora kunesha ibije bibagana bibatumbera bibatera n'abantu bonyene bambaye ibigwanishwa vy'Imana, ivyo Imana igira gute itanga. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mwambare ibigwanisho vyose vy'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza vyose muhagarare mushikamye. Ni kuvuga ngo umunsi mubi iyo gusanze uri umuntu uhagaze neza wambitswe n'Imana kandi utakengereye ikigwanishwa na kimwe, anya mu maversa kurikira Paulo agiye kutubwira ibigwanishwa bishika kuri 7. Ariko kandi jewe no munsi muri kino gitondo nibaza ko nza kuvuga ikigwanishwa kimwe mu bigwanishwa 7. Imana niya mpumwanya ikindi gihe tuzobibandanya, ariko 7 tugiyemo sivyo nzobandanya, sinzi ryari tuzobandanya, ariko ndashaka kuvuga ku kigwanishwa kimwe, kandi nico kigwanishwa ca mbere Paulo yavuze ko muri kino gitabo. Avuze ngo twambaye ibigwanishwa dushobora kunesha umunsi mubi ni washika, ngo kandi si ivyo gusa, ngo nujya munsi mubi ni wamara kurengana tuzosigara dushikamye. Ndagomba kubabwira no munsi muri kino gitondo ngo mu buzima bwacu hariho amasaison mabi. Hariho ibihe vyiza ducamwo, ariko hariho n'ibihe bibi ducamwo. Muri ibi bihe bibi ni vya bihe ubona umenga imyampi yose ya Satani irikira gutumbera itumbereye kugusambura no kukwica. Wava ngaho kumva telefone, kumva ikibazo kibaye, ejo wagira guti kindi kibazo, ukiretrouva uri muri situation
aho ata munsi wijana muri periode kanaka ata nkuru mbi igushitseko igushikiriye kandi iza ari inkuru ikuvuna umutima igukomeretsa ikubabaza ikuremera rimwe ukumva ni ibintu udafise ico wobikorera kuko bikurusha inkomezi kandi waraba muri option zawe ufise mu masolution ukaza kwisanga nta nyishu ubona ziri hafi zishobora kugufasha gusohoka muri iyo situation. Rero umunsi mubi urabaho mu buzima bwacu ni umunsi dutegwa imyambi, ariko kandi uwo munsi mubi iyo ugusanze atabigwanishwa wambaye ni hahandi aba escrow n'ababandi baca baguprofita bakaguha yandi masolution, bamwe bakaja mu bintazi baja kurondera inyishu z'ikibazo cabo kuko babonye umuriro watse ukavuga ati byari byo byose hategezwa kuba hari ikintu ugacuba rero umuvictime wa manipulation kuko hari abantu bagerageza kuguha insobanuro. Ariko ndaje kubabwira ngo iminsi yose yo umunsi mubi washitse mu buzima bwacu tugaca mu ngorane ntibisobanura iminsi yose ko tuba twakoze icaha, ntibisobanura iminsi yose ko haba hari ibintu biriko biradukurikirana, ntibisobanura iminsi yose yuko tuba tubifisemo uruhara. Bibiliya iraduprevena ikatwavertisa ikatubwira yuko umunsi mubi urabaho. Haleluya. Nta na rimwe mu masengesho yanje nzopfa nsengeye ngo umunsi mubi unzeko, nta nuwo niteze nta nuwo nizeye, ariko ijambo ry'Imana riramprepara rikambwira ko umunsi mubi urabaho. Rero ko umunsi mubi ubaho nk'uko umunsi mwiza ubaho, twambare ibigwanishwa vyose kugira ngo ntituze tugire gute tuneshwe na wa mwansi. Yesu ashimwe. Kandi kugira ngo ivyo byose birangiye dusigare turabantu bari ferme après avoir tout surmonté. Bwira umicaye uti byose uzobirengana. Haleluya. Haleluya. Hariho icizere n'ivyizigiro vy'ukuzorengana. Haleluya. Kandi icifuzo c'intumwa no kuvuga ngo igihe byose ubirengane uzubirengane bigusiga uhagaze. Hari igihe haza ibihuhusi mu bihugu bimwe bimwe bigira ibihuhusi vyinshi, ukabona amazu yose yahenutse, ukabona akazu kamwe kasigaye, ukavuga uti byagenze gute? Siko no kuvuga ngo hari ibihuhusi biza mu buzima bitumbereye kuduhamba, ariko umunsi wa enterrement yacu utaragera. Kandi yo niko ndavuga kuduhamba nyene, uravyumva bifise ayo maforme yose. Ndakwipfurije ngo n'inyuma y'igihuhusi kize kigusiga uhagaze. Haleluya. Ushikamye. Kubera iki? Kuko waremeye Imana irakwambika. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Hari abantu bakunda kuvuga muri iyi nkuru ntaza gusoma muri Matayo 14 guhera kuri 22, ni inkuru ya Petero igihe yasaba Yesu kumusanga ku mazi, amubonye agendera ku mazi. Petero arabwira Yesu ati ndashobora kuza. Yesu aramubwira ati ngo abantu benshi barakunda kuvuga ngo Petero atanguye kugendera ku mazi ngo akuye amaso yiwe ku mazi ngo acaribira. Petero akuye amaso yiwe kuri Yesu ngo acagira gute? Aribira. Ariko Jesse nibaza ko ari juste gukura amaso kuri Yesu agaca yibira, kuko bujya gushira amaso kuri Yesu sukwinyoha realite yacu. Petero yarakwiye kuraba amazi kandi akabona na Yesu, ariko malgré ko amazi ari amazi ntategerezwa kwibira. Why? Kuko kwizera Yesu sukwirengagiza ibiriko biragushikira. Ukwizera sukwikawusha ingorane dufise ngo yangomeze neza cyane ngo wangize gute, sukwihagarara ko kwizera sukwihagarara ko. Ukwizera no kwizera Imana ku rugezo rwaho n'amazi n'imiyaga ari vyinshi ukabiraba, ariko icizere ufitiye Imana kirusha inguvu c'ikibazo uri kuracamo, ku buryo naho ikibazo cawe wowe uri kurakibona kiguhagaze imbere udatinya kukiraba no kucita izina, ariko ukaba warihweje Yesu bikwiye ku buryo kidahagije ngo kigutume wibira. Rero twebwe ntitureregwa mu kwikawusha canke mu kwigirisha canke mu kwirengagiza, ariko tureregwa mu kwizera Imana ifise inguvu zisumba ibihuhusi
n'ibibazo by'ubuzima bwacu. Ibyo birashoboka igihe mu buzima bwawe uhoraho igihe cyose witwararika kugira gute kwambara ibi bigwanishwa. Amanutse kuri ibi bigwanishwa aravuga ngo nuko rero mushikame, verset 14, mukenyeye ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Ibintu Paulo indwi agira avuge ikintu ashize ko inguvu. No munsi kweri numva nshaka kwigisha kandi ufise aho wandika imirongo uko ndafise imirongo itari mike. Paulo ikintu ariko aratubarira ngaha atubwira ngo tugire gute twambare ukuri. Ukuri nico kintu cambere ahereye ko mu bigwanishwa. Uyu musirikare w'umuroma nibagiye kumubaha na nashatse gutereshaje image yiwe ukungene yaba yambaye, muhora muraba amafilme mwarayabonye, ukungene yaba yambaye yikingiye ukwasa, ingene yaba yambaye iminsi yose. Usanga umusipi canke ceinture ari pièce maîtresse ku mwambaro w'uyu musirikare w'umuroma. Bibiliya yavuze ngo mwambare umusipi nk'ukuri. Bibiliya yise umusipi nk'ukuri. Murabizi cyane cyane sinzi nk'amwe y'abakobwa ariko twega abahungu ceinture ni ikintu gikomeye. Hariho n'abantu bambara ceinture naho bambika ipantaro babana ariko baraza gushira ko ceinture. Kuko nyene ceinture ifeza parti y'ubuzima bwacu. Uyumva ko igufyonze uca wumva ko umenga urambaye. Utayambaye bibaza ko ipantaro yagiye. Nukuvuga ngo ceinture ni pièce maîtresse. Siko? Rero uretse ivyo abagabo niho bashira imfunguruzo z'imiduga, abandi niho bashira imfunguruzo z'amastoke, abandi niho bashira amatelefone yabo. Ukura vyumva nanje ngaha micro yanje iri kuri ceinture. Nukuvuga ngo umusipi ku mwambaro w'umusirikare w'umuroma, inyambaro byose ibintu yaba yambaye byose byari bifitaniye connection n'umusipi. Nico gituma rero Paulo adekriva umusipi nk'ikintu gikomeye mu nyambaro, kandi akavuga kandi ngo uwo musipi n'ukuri. Nukuvuga ngo ikigwanishwa cacu cambere nk'abantu b'Imana, ikigwanishwa cacu cambere twize muri uyu murongo n'ukuri, kandi kugizwe n'iki? N'umusipi. La fois passée turi mu ndege tugiye muri Etats-Unis, abantu basinziriye, hari umuntu w'umujene yari yicaye impande yanje, yari yambaye ceinture. Hama uyu mutipe yaraja muri toilette cyane ariko kandi akanasinzira. Hama rero je nkabona avyutse, yaravyuka agaca ahaguruka akagenda akibagira ko ceinture yiwe irimo, agaca yikuramwo agaca aja muri toilette. Mbonye bibaye gatatu agarutse avuye muri toilette cyambwira nti reka kwambara ceinture, kuko terima uko asinzira nuko aja muri toilette biranganya, kandi uko yiyugara nabi. Ndavuga nti veme ceinture hava imuteza ibibazo. Ndavuga nti reka kwambara iyo ceinture. Aca ahinduka ngo ni security yanje. Umwe bimugore ariko ceinture ni security. Rero ukuri niyo security yacu. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ukuri nico kintu cambere kizokugira umukristo anesha. Iyo mubonye umuntu mu rugendo rw'iyo gagakiza aneshwa, mumenye yuko ni ikimenyetso cy'uko ukuri kwatakaje ikibanza mu buzima bwiwe. Ndashaka kuvuga ibintu bishika kuri ndwi kubijanye n'ukuri, siko cyangwa ico Bibiliya yita ukuri. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ukuri icambere shaka kuvuga ko kubijanye n'ukuri, Jean verset 1:14. Jean chapitre 1 verset 14. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. Bibiliya itwereka yuko Yesu yaje yuzuye ubuntu n'ukuri. No kuvuga ngo ukuri Paulo atubarira n'ukuri kuzanwa n'ivyo Yesu, n'ukuza kwa Yesu, ngo yaje yuzuye ubuntu kandi yaje yuzuye ukuri. Yesu ashimwe cyane. Rero no kuvuga ngo Yesu n'ukuri
kandi ikimugize ni ukuri. Bwana asifiwe sana. Usome muri Yohana igice ca 3 ku murongo wa 21, Jean chapitre 3 verset 1. ariko uwukora iby'ukuri aza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe biboneke ko byakorewe mu Mana. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agendera mu kuri, uko kuri kumuzana mu muco. Ça veut dire yuko ukuri dutahura n'ukuri tugenderamwo niko kutuzana mu muco. Ducika abana b'umuco kuko twakiriye ukuri. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo urugezo rw'umuco ubuzima bwawe bugenderamwo bungana n'urugezo rw'ukuri wagize gute wakiriye. Bwana asifiwe sana. Kandi ngo iyo umuntu yakiriye ukuri kukamuzana mu muco, igikurikira nuko umwijima urahunga, les ténèbres fuient. Haleluya. Ushaka kubona icukuri gushobora gukora mu buzima bwawe, kuzokuzana mu muco, kandi bizogera gute bizokwirukana umwiza wose mu buzima bwawe. Bwana asifiwe sana. Jean 8 verset 32 havuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ukuri niko kuduha kwidegemvya. Nta muntu n'umwe ashobora kujuisa na liberté totale nk'uko Imana yidefinisa, kiretse ari umuntu ukuri kw'Imana kwamaze kugira gute gufata ubuzima bwiwe. Ni ukuvuga ngo nimba dufise ibintu biba bituboshe canke bitugora canke bidukubita hasi, urugezo rw'ukuri ruzotuma ubuzima bwacu bugira gute bugira umwidegemvyo. Haleluya. Amen. Iyi ni mirongo kubijanye n'uku kuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Ikindi usome Jean 14 verset 17 havuga ngo niwe mpwemu w'ukuri uw'abisi badashobora kwakira, niwe mpwemu w'ukuri uw'abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Haleluya. Uko kuri abatizera canke abatubaha Imana ngo ntibashobora kukwakira. Hari igihe usanga uri kura discuta n'abantu ubemeza ivy'Imana canke wargumenta ku vy'Imana, canke bakubaza igituma wizera canke igituma usenga, ugasanga uri kuri justify ukabakubita amaverse menshi, ukabona barayapinga, ugaca utanga kubabwira ngo wewe ngo niwubaha Imana, wewe niwubaha Imana izokumena umutwe. Imana hano usenga umuriro ugatibuka. Reka nakubwire ushaka kureka iterabwoba ngo ntibashobora gutahura ukuri kuko kutari muri bo. Usomye muri Yesaya igice ca 55 ku murongo w'8, uvuze igene Imana yavuze iriko iravuga ku ihanga ryayo ibivaye n'ingene bari baratakaye. Yesaya 55 verset 8 havuga ngo kuko ivyimviro vyanyu atari byo vyimviro vyanje, inzira zanyu sizo nzira zanje, niko Uhoraho agize. Nkuko isi ijuru litandukanye n'isi, niko n'inzira zanje zitandukanye n'inzira zanyu, kandi n'ivyimviro vyanje bigatandukana n'inzira zanyu. En d'autres termes, Imana yarerekanye yuko ntimushobora kwimvira nkuko nimvira, ntimushobora kuba compare uko ibintu bitandukanye, uko nord na sud bitandukanye, uko isi n'ijuru bitandukanye, niko n'ivyimviro vyanje bitandukanye n'ivyanyu. Ni ukuvuga ngo ntushobora kwakira ukuri kw'Imana kiretse Imana iba muri wewe kandi yaraje mu buzima bw'iwawe. Ahandi ukurura kuhojeta, kandi ukuri kw'Imana wumva ari kinyoma kuko nawe ufise ukundi kuri kw'iwawe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usomye Jean chapitre 16 verset 13 havuga ngo iki? Ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose. Stop. Uwo mpwemu ukuri niyaza, uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora, il vous conduira dans toute la vérité. Ni ukuvuga ngo uko kuri, haleluya, niko kuzodutwara. Mpwemu yarazodutwara mu kuri. Hari abantu bavuga ngo mpwemu yera ngo numva ngo yandongoye ngo gukora iki kintu, ukumva ikintu agiye gukora ni gafe. Ako ngenda kubwire ngo ntidukwiye kuko au nom de Jésus et au nom de l'église et au nom y'ubuporoti ko ibintu byose tuvyitira ngo numvise narongowe, ngo niko jewe ndongowe, aho ugasanga agira roga abantu. Uravyumva ngo niko reka nakubwire uwo mpwemu ntaturongora mu mafuti, uwo mpwemu yaturongoye aturongora mu kuri. Haleluya. Hariho abantu baba bafise iterabwoba mu rushengero kuko bazi yuko hari ibintu twese dusonera.
bakakoresha amaterme biblique kugira bajustifie amafuti yabo, ariko ntutumanipure, mpwemu yera ntaturongora mu bitandukanye n'ukuri kw'Imana, ahubwo iyo aturongoye aturongora mu muco w'Imana, adutwara mu nzira zitujana aho Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Jean 17 verset 17 havuga ngo ubeze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ubeze mu kuri kuko ijambo ryawe ariko kuri. Burya ikintu mukwiye kumenya, amaraso adukura kw'icaha, ariko ikintu kitweza ku munsi ni ijambo ry'Imana. Hari abantu bavuga ngo Mana ngo nyeza, uravyumva, ukwezwa kuva kw'ijambo. Yesu yaravuze ngo Père sanctifie-les par ta parole. Ijambo niryo ritweza. Haleluya. Iri jambo sanctification ni jambo risobanura koza nagira ndabivuga kumesa. Iyo kintu bakimeshe nukuvuga ngo bakiranze propre. Sanctification c'est rendre propre ikintu canduye. Rero ijambo ry'Imana, Yesu yaravuze ngo data ubezeshe ijambo ryanje ry'ukuri, ubezeshe ijambo ryawe ry'ukuri. Ijambo ry'Imana niryo ritweza, iyo tugiga, iyo turibamwo riratweza. Ritweza gute? Rihindura ingene twiyumvira. Kubera muribuka yuko twagiye tubona yuko intambara zacu zikomeye ziri mu byo twiyumvira. Iyo wiyumvira nk'umupagani ufonksiona nk'umupagani, iyo wiyumvira nk'umukristo wadera ku cimviro c'Imana nk'umukristo. Aravuga ngo rero utubezeshe ijambo ryawe. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Tuko turakurikirana, muriko murandika. 1 Pierre chapitre ko mwejesheje imitima kumvira ukuri. Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 22. Nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde bene data taburyarya, mukovye mu gukundana bivuye mu mutima. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ikintu gitunganya imishaha yacu c'est l'obéissance à la vérité. Ikintu gitunganya umushaha wanje nukumvira ukuri. Umuntu atumvira ukuri ntashobora gutunganywa, ntashobora kuba pure, kuko ukwezwa canke la pureté vient de l'obéissance à la vérité. Bisobanura rero ngo Pawulo avuze ngo mwambare umusipi w'ukuri. Urumva ko vy'ukuri ukuri ni pièce maîtresse, nico kigwanishwa cacu ca mbere gikomeye abantu Imana igenda iha gutahura ukuri. Muzogenda mubona mu buzima bwabo bava mu bwiza baja mu bundi. Kaje yo mvuze ngo bava mu bwiza baja mu bundi, simvuga ngo bava kuri millionnaire bacika bi milliardaire. Oyaye, iyo mvuga bava mu bwiza mvuga ubwiza buri holistique, ibintu biri entier, esprit, âme et corps. Bava ahantu hamwe bagenda handi, kuko ivy'Imana sigipasu biri parfait. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko bumvira ukuri. Bwana sifuye sana. So rero nshaka kuvuga kuri kino kintu, kuko ukuri iyo ugomba gutahura yuko ukuri kurafise ama principe canke ukuri kurafise ibikugize. Ndagomba kuvuga ibintu bike bigize ukuri. Icambere ndasoma Psalm 139 verset 14. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje. Naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaje. Ibikorwa byawe nibitangaza, kandi ivyo umutima wanje urabizi neza. Bandanya. Amagufa yanje ushaka kuri 18 fiso. Amagufa yanje ntiwayahishwa, hamwe naremegwa mu mpisho, hamwe naremeshwa ubwenge bwina. Ngisamwa inda inyonga zawe zarambona. Mu gitabo cawe handitswemwo imisi yanje yose yashinzwe hatarabaho n'umwe muri yo. Erega Mana, ivyumviro vyawe ni ivy'igiciro kuri jewe. Erega igitsigiri cavyo ni kinini, no biharura vyorota umusenyi mu bwinshi, nikangura nkikiri kumwe nawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cyamesha kuvuga ukuri gufise intumbero, kurafise plan. Uyu mwanditsi wa Zaburi arerekana ingene Imana yamuremye mu buryo bw'igitangaza. Arerekana ingene ibikorwa vy'Imana ari ibikorwa bitangaje. Aravuga ati nukuri sindabitahura ibintu wakoze. Ibi vyose akerekana yuko vyari ibintu bihishijwe,
byari ibintu biri mu ibanga, dans le lieu secret, kandi byari biritise dans les profondeurs de la terre. Yerekana yuko ibi bintu bikomeye Imana yaremye, n'ingene wewe yakuremye mu buhinga, n'ingene ibyo tubona byose, ibikoko na systeme y'isi ingene fonctiona, ibi byose byari ibintu binyegejwe, byari icimviro c'Imana. Ni ukuvuga ngo ukuri kw'Imana, ikintu twiga ca mbere ni uko Imana irafise plan. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana ifise plan, ibintu vy'Imana birafise urutonde. Hari igihe dusengera ibintu ariko niyo turiko turasenga tukibagira ko Imana ifise plan, ivyo tubayemo ingene isi iriko iragenda. Imana irafise calendrier y'ikintu cose. Imana irafise umunsi wa nyuma isi ibintu byose bizohagarara. Uko tugenda naho rimwe twitira ibintu, ibihugu, actualité, economie, intambara, ibintu byose biriko bigendera muri plan y'Imana. Ibintu byose biriko bigendera muri plan y'Imana. Nta kintu kiko kirayisurprena. Ibintu byose biriko bigendera muri plan y'Imana. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe. Rero kimwe mu bintu dutahura bigize ukuri kurimo urutonde rw'Imana. Ukuri kw'Imana ni kimwe mu bintu bitwereka urutonde rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ikigira kabiri tugomba gutahura muri principe zijanye n'ukuri kw'Imana, tugomba gutahura ikintu kivuga ngo autorité canke ububasha canke ukuganza. Umuntu wese mu buzima bwiwe arafise uwumuganza, arafise uwumutegeka, arafise uwo yumvira, arafise uwumuhanura, arafise uwo yisumetako. Bwana sifuwe sana. Ni ukuvuga ngo Imana yarashizeho urutonde, yarashizeho hierarchie. No mu butatu bwayo bweranda, igituma abisilamu ivya Yesu bibagora gutahura ni ukungene batumva ingene Imana imwe iri mu butatu, kuko logiquement canke intellectuellement parlant biragoye gutahura. Ariko Yesu hari igihe yivuga, hari igihe avuga data, hari igihe agiye gute, vyose muri harmonie, muri iyo hierarchie. Ariko Imana ni imwe, ariko ifise ama attribut atatu. Imana yashizeho urutonde ubuzima bwacu buba bugomba kuya gute kugenderako. Mvuze ngo autorité, ndagomba kuvuga ibintu bine biri primaire, ibintu bine biri primaire. Ni point zine ziri musi ya autorité abariko barandika. Icambere, urugezo rwa mbere rwa autorité Imana yaduhaye ni umuryango, ni famille. Usomye Abanyefeso igice ca 6 ku murongo wa mbere haravuga ngo bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse. Amina. Bana mwumvira abavyeyi banyu, Yesu ashimwe cyane, mu mwami wacu kuko ivyo ari byo bigororotse, kuko ari byo bigororotse. Verset 2, ubahe so na nyoko, ico rico cagezwe ca mbere kiri mu isezerano. Verset 3, kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi. Yesu ashimwe. Umuntu wese hariho urutonde Imana yashizemwo, ni autorité twisumeta ko iva mu miryango yacu. Ku bakiri bato ikavuga ati bana mwumvira abavyeyi banyu. Iyo uri umwana muto ntashwa ufise atari yo kumvira abavyeyi bawe. Wumvira abavyeyi bawe mu byo bakubwira, kuko muri hierarchie y'Imana nibo autorité iri hejuru y'ubuzima bw'iwawe. Ariko kandi iyo uri umwana ukuze ufise majorité canke ukuze umaze kuba responsable, uravyumva wewe ntuba ugisabwa kumvira abavyeyi bawe, ariko usabwa kubaha abavyeyi bawe. Obéissance na honneur ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu akiri muto ategekwa ko obeyisa, kuko bivugwa ko hari ibintu ataratahura, akeneye kuramba no kugira umugisha kubwo kumvira abavyeyi. Ariko iyo umaze gukura, kubera abavyeyi ububaha, icimviro cabo uragiha uburemere, uracubaha, uragikonsidera. Naho uri majeur, naho ukuze ukaba ufise urugo rwawe, ukaba ufise entreprise yawe, urabubaha nk'abantu bafise ico bovuga gikomeye. Ntukengera ijambo ryabo, ahubwo ukabubaha mu kubaha ico bakubariye. Bwana sifuwe sana, haleluya. So no kuvuga ngo mwese murafise aho muri, aho muva mu mafamiye, bamwe muraba chef de ménage, murarongoye imiryango, abandi mufise aho mukiri wanyu. Ibi inya iyo tugomba gutahura mu kuri kw'Imana, tugomba gutahura ko hariho autorité hejuru y'ubuzima bwacu. Ikindi kigira kabiri, umukoresha wawe ni deuxième niveau ya autorité. Ndagomba no musi kubwira abantu bakora bafise abo bakorera. Bwana sifuwe sana. Umukoresha wawe Bibiliya imukonsidera nk'ubutegetsi buri hejuru y'ubuzima bwawe. No kuvuga ngo nawene ugomba kugira gute kumwubaha. Ephésiens chapitre 6 verset 5 havuga ngo kuri 7, mwumvire bashoboje bo ku mubiri, mwumvire basobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo. Nk'uko mwumvira Kristo. Stop. Mwumvire basobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira biri exagere.
tubumvire nk'uko twumvira Kristo. Aha. nk'uko mwumvira Kristo mububashe muhinda agashitsi mufise imitima y'ukuri ntimubakorere bakibahagarikiye Ntimubakorere kuko bariko barabaraba canke bensta ya makamera ariko muteye isoni abakoresha basigaye benstara makamera kugira baraye kutari kurajya inzara canke kutari kuraraba Maria Kare kuri YouTube nk'abanezereza abantu ariko mubakorere nk'abashumba ba Kristo mukora ivy'Imana igomba bivuye ku mutima mubakorere n'umutima bikunze nk'abakorera shobuja mukuru nimube nk'abakorera abantu ni ukora ugomba gutahura yuko udakorera sobuja naho aguhemba yaguteye amafaranga canke yakubise umugere hariho abantu bahemba nabi vrema hariho umuntu veme yaguhemba arakwibutsa ko aguhemba ku buryo ushaka priere yawe mu ijoro uvuga uti Imana nkura munsi y'ujya muntu amahera aragiye ayatera uravyumva ariko abo ni mwabakorera bameze gutyo onye ngo mubakorere nk'abakorera sobuja Kristo wo mu ijoro. Haleluya. Ntimubakorere mwikorera abo onye ko mukore nk'abakorera Kristo. Haleluya. Kuko abo ni autorité iri établie mu buzima bwacu. Tito 2:9. Bega Tito afise 1 à 2. Oui. Okay. Hanura abashumba bagororokere ba sebuja babahimbare muri vyose ataguharira bashumba aba employé bona sifuwe sana Biblia yambwiye ngo ndabahanure ngo mugire gute mugamburukire ba sobuja atabintu byo guharira mwanyumvise atabintu byo gutera induru kuko ni shobuja biragoye urabizi hari igihe basobuja badutraininga kuri submission Imana ikazomugukurako kitaramugukurako ngo mwubahe muri vyose. Haleluya. Nukuvuga ngo ukuri kwa Kristo kurimo principe ya autorité kandi gituma mubona abakristo bataroranirwa nuko kenshi abakristo turafise ibintu byo muri Bibiliya twinyoha nk'iyi mirongo ndisiri ko abantu bake bashobora kuwusurinya kuko nturi sympathique ariko umurongo uvuga ngo mwaratewe muzokura muzagira gute mwaraheje kuwusurinya kera Yesu ashimwe cyane mbwira mu cyane tisurinya Petero Tito tisurinya ngaho ku murongo wa 10 aho nyene hakavuga ngo mudakorakora ariko berekana ukuyoboka kwiza kose mu gifaransa une parfaite fidélité. Alléluia. Come on. kugira ngo muri vyose basharize ivyigishwa vy'Imana bagire gute basharize afin de faire honorer en tout temps la doctrine de Dieu notre sauveur. Iyo wumviye sobuja compliqué ukitwararika gukora ibintu neza muri perfection ngo ivyo biheshe cubahiro sobuja wawe Kristo. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Yaba ndi mwebwe iverse na guca nsimba. Haleluya. Nimumbeshe. Bwana sifuwe sana. Ariko bizoza. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana nukuri kuradufasha. Ikindi tugomba kubaha abaganja. Uravyumva abaturongoye uburongozi mu gihugu ugomba kubwubaha. Ubakunda cyangwa utabakunda, uba musangiye umugambwe mudasangiye umugambwe. Kubera iki Romains 13 verset 1 ivuga ngo umuntu wese nagamburukira abamuganza kuko atakuganza kutava ku Mana ukuriho kwagezwe n'Imana. Haleluya. Kandi vuga kandi et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Haleluya. Ukuriho kwagezwe n'Imana. Ntitugomba kuba turi abantu dukijije wako tukaba turi rebelle kubera hari ico dahuje n'ukurongoye. Wewe wizera yuko autorité yose iva ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo ico gitahura ukakimenya kiragufasha kumenya wewe uruhara rwawe kuko nimba umu autorité ari établi n'Imana ugomba kumenya na responsabilité wewe ufise niyo kumusengera. Ariko kenshi biragura gusengera umuntu utari sumiko canke ufise uko umupinga canke uko muri wewe ugarariza icarico canke uko arengana uvuga ngo hekira arenganye. Uravyumva ivyo biragutuma utaba muri position yawe nk'umukristo kandi utatira benediction y'Imana ku buzima bwawe kuko uko nukuri kwijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Verset 2 hakavuga ngo nico gituma
uwugabagabiye ubuganza celui qui s'oppose à l'autorité, aba agabagabiye icyagezwe n'Imana, résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. kandi abakigabagabiye bose Et ceux qui résistent bazoba bihamagariye attireront une condamnation sur eux-mêmes. gutsindwa n'urubanza. Wavyumvise? Mwavyumvise? Kuri verset 4 akavuga ngo kuko ari umukozi w'Imana ku bwawe, kuko le magistrat c'est un serviteur de Dieu pour ton bien, ngo akuzanira ibyiza, kugira ngo akuzanire ibyiza, ariko niwakora nabi ariko niwanakora nabi ugira ubwoba, ugira ubwoba, kuko atambarira inkota ubusa. kuko Imana itamuhereye inkota ubusa. Ari umukozi w'Imana, Ni umukozi w'Imana, umuhozi ashise ishavu ku gukora nabi. nushitsa ishavu ry'Imana ku bacumuye mu gihugu. Mwavyumvise? Ni ukuvuga ko Imana yetablisa la justice mondaine n'ibihano n'amande kugira abayigararije bagacika ukumvira Imana mu bugwaneza, bakubitwa inkoni, bahanwe, bumvire kubw'igihano. Wavyumvise? Amina. Verset 5. Nico gituma Nico gituma ukwiye kugamburuka, ukwiye kugamburuka, atari ukubwo kushavurirwa gusa, atari kubera gutinya la punition, ariko no kubwijwi ryo mu mutima. ariko kubwijwi ryo mu mutima. Aka exemple kadushikira kenshi, niwambare ceinture kubera abapolisi babategereye, ubabonye ngo uyambara ukiri muhira ngo kubwijwi ryo mu mutima, kuko wowe utabikorera bajya, kuko bajya bari kuri faze y'igihano, ariko wowe ntukeneye guhanwa kugira ngo wumvire, ahubwo wowe urumvira kuko uri umuntu w'Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kubera kenshi iyo wambaye ceinture ubonye abapolisi, ujya mwana muto yari inyuma uri kura muforma, kandi arazi ko ceinture bayambarira abapolisi. Niyakura azomenya ko atari ko biri. Ashavuga ati papa yari kigaba kwera, ati mama yari bandite, ariko yakunda Imana kandi yavuga no mu ndimi. Yaba ari karasenga ngo bla 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 mu modoka akavuga polisi ko. Siko verset 6. Iyi rero ntimuza kuyikunda cyane. Verset 6. Nico gituma kandi mutanga ikori, vous payez les impôts, kuko abaganza ari abakozi b'Imana, parce que ceux qui gouvernent sont des serviteurs de Dieu, bashishikarira ico gikorwa nyene, qui accomplissent leurs tâches. Rero mwebwe mutanga impôt murabahemba, kandi mwe mudatanze impôt mureka guhemba abakozi b'Imana, kandi mwe muretse guhemba abakozi b'Imana murabanyavyaha. Souligne yo verse. Ugendo uravyumva, année 2023, souligne. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Wana shengero ry'Imana, kenshi ikintu kitwica muri eglise kandi gituma abakristo badahinduka nuko tutazi ukuri. Turakunda louange na adoration, tugakunda royenge, tugakunda umuziki, ariko ntidukunda kwinjira mu ijambo ry'Imana. Kandi ukuri iyo utakurimo kose muri principe zako, uravyumva, Bibiliya yavuze ngo bamwe uravyumva abatakora ivyo ngo Imana izoko exercer vengeance yayo kuri mwebwe. Bamwe muri no muri conflit n'Imana kandi muzi ko mufisa amahoro, ariko kuko hari ukuri mutagenderamo kandi ari Imana duhasaba kugira gute. Yesu ashimwe cyane. Barizo mico turatanga impôt. Declaration zawe za 2021 zagenze gute? 22 zagenze gute? Ejo bundi Mars iraje. Yesu ashimwe cyane. Hariho n'abatabaza kuko ibara ryaraguye. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kubabwira ngo nkuko gutanga ikigira 10 biza n'umugisha, no gutanga impôt birazana umugisha, kuko ni itegeko ry'Imana, kuko nivyo bitunga igihugu. Haleluya. Ho hari abantu muri obere baringa haga abantu b'Imana, munzanira agafana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyindi niveau ya autorité Imana yadushizemo ni shengero. Haleluya. Hébreux chapitre 13 verset 7. Hanyuma yuko kudacari muri point ya kabiri, ariko udu point tune tuyigize. Church ishengero. Hébreux 13 verset 7. Mwibuke ababaganza, bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo, mwigana ukwizera kwabo. Mwigana ukwizera kwabo. Verset 17.
mwumvire ababaganza mubagamburukire kuko aribo bama bagavye bazigama imitima yanyu nk'abazobibazwa mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe batitse umutima kuko bimeze bityo ataco vyomarira mwebwe. Haleluya, amen. Ahasingira komantere nyinshi mwabisoma mwavyumvise. Haleluya. Iyi ni 4e niveau ya autorité Imana yadushizemo. Turi mu ishengero, tugomba kugira gute? Kwisumeta. Ugomba kuba ufise aho uri, ugomba kuba ufise aho ibyawe bibarizwa, ugomba kuba ufise aho usengerwa, aho utanga imitwaro yawe, ugomba kuba ufise abo wubaha ukabubaha kuko ari abanyezamu b'imishaha yanyu, kandi tuzobibazwa ico twabahaye n'ico tutabahaye, ico twababwiye n'ico tutababwiye, tuzohanda compte. Mwebwe mufise responsabilité yo kugira gute? Yo kuobeisa. Haleluya. No konoha ababagaburira ivy'impwemu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icagatatu kigize ukuri, icagatatu tuvuye ku cakabiri, icagatatu kigize ukuri ni responsabilité. Tugomba kuba gutahura ko turi abantu bafise responsabilité. Romains 14 verset 12 havuga ngo nuko rero umuntu wese muri mwebwe azobazwa n'Imana ivyo yakoze. Umuntu wese muri mwebwe azobazwa n'Imana ivyo yakoze. Ivyo wavuze n'ivyo wakoze, tu auras à rendre compte. Ahangira nshimikire kuri iki kintu. Hariho abantu mu buzima bama bumva umenga bameze uko bari kubera abandi. Mama yamfashe nabi, papa yarankomerekeje, umufiance yarampevye, ntibantahuye. Hariho abantu bama bashira responsabilité y'ibiriko birabashikira ku bandi. Ariko Bibiliya itwereka yuko umuntu wese yicaye ngaha akuza afise ubwenge azohanda compte ku kintu cose yavuze canke yakoze. Nukuvuga rero ngo ukuri kudutahuza notion ya responsabilité, kuko twaraguhawe nimwe mu ma principe agize ukuri. Ukuri kutugira abantu bari responsable. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nta justification uzogira imbere y'Imana ngo je ngo vyabaye uko ngo kubera ntuze yango niwe yahora ncereza ngo yanza natevye ngo canke ngo ntiyanyibuka ngo canke nta excuse nimwe bwira umucere ati nta excuse ni mufisi. Yesu ashimwe cyane. Uri responsable y'ico uvuga, uri responsable y'ico ukora. Ica gatanu kitaryoshe kigize ukuri ni imibabaro. Imibabaro. Ica gatanu. Ica kane. Ica kane, Dieu est propriétaire y'ikintu cyose. Psaume 24 verset 1. Isi ni uhoraho, isi ni uhoraho n'ibiyuzuye, n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo, isi n'abayibamwo. Ibintu byose ni ivy'Imana. Even nawe uri uw'Imana. Mu Bikorinto barabivuga, sirashatse kuzana uwo murongo. Haleluya. Aho havuga ko turi ingoro za mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Isi ni Imana n'abayirimo n'abayo. Wewe uri uw'Imana. Ugomba gutahura muri uku kuri kw'Imana notion ya propriété. No kuvuga ngo Imana ifise vyose, iganza vyose, itegeka vyose. Na wewe uri wayo, ntiwigenga, nturi independent vis-à-vis y'Imana, ahubwo wewe uganzwa kandi ugategeka nayo. Uko n'ukuri ugomba kugira gute? Gutahura. Haleluya. Ica gatanu ni imibabaro. Nabivuze nk'itangura, hariho saison, mbega verset 5. Hariho saison mu buzima bwawe uca mu mibabaro. Uca mu mibabaro. Ejo nako ndavugana n'umuntu vy'ukuri yaciye mu gihe c'umubabaro. Gihe c'umubabaro kirabaho, iyo saison irabaho mu buzima bwacu. Ariko kandi hari icyo Imana itubwira ku mibabaro, kandi ibi inya uvyemera utavyemera niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe cyane. Nutababazwa hamwe na Kristo ntuzoganzanya na Kristo. Tu ne régneras jamais avec Christ si tu n'as pas souffert avec Christ. Haleluya. Rero kubabazwa, turababazwa kuko isi turimo ntikunda Imana, ntikunda n'agakiza. Iyo turiko turakora ivy'Imana ishaka, hari igihe imibiri yacu ibabazwa, hari igihe abantu babidufeza peye, hari igihe abantu baguharira ivomo bakakuvuga bakagusambura, hari igihe kameremere yawe ishavura kuko utayihaye ivy'ishaka. Ni ukuvuga ngo iyo niyo partie ya souffrance. Yesu yarababajwe kubw'icaha cacu, ariko twebwe iyo tubabajwe si kugira ngo twicungure. Iyo tubabajwe
tubabazwa kuko dushaka kuba abagabo n'abagore bari obéissant à la parole. Ivyo biradukwegera umubabaro. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 havuga ngo kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo nimwaheza kubabazwa kanya gato. Stop. Yabahamagariye ubwiza bwayo bw'ibihe bidashira byari muri Kristo nimwamara kugira gute kubabazwa gato. Par rapport ya eternité, Imana ivuga yuko ivyo tubabazwa twumvira Imana ni ibintu bito ugereranyije na eternité, ariko kubwo gukurikira Yesu Kristo abantu b'Imana turababazwa. Kuko ubwa mbere na mbere kameremere yacu ntituyemerera ivyo ishaka byose. Ivyo birashobora kutubabaza kuko turavisa amadésir ya kameremere twica. Nukuvuga ngo muri twebwe continuellement harimo urupfu, kandi tout ce qui amène à la mort amène la souffrance. Haleluya. Rero ngo nuko tushishikara kugira gute? Vehezo murongo. Nimwaheza kubabazwa kanya gato, izobahingura gose ubwayo. Izobahingura gose ubwayo. Izobaremesha. Izoba fermisa. Ibaha inkomezi. Izoba fortifia kandi izobagira abantu mutanyeganyizwa. Objectif y'umubabaro rimwe na rimwe naho tutawushaka, umubabaro uradufasona. Umubabaro, imibabaro ducamwo niyo itwubaka. Imibabaro ducamwo niyo ivamwe intahe. Kuko hari ibintu tumenya ko Imana ishobora gukora kuko yabidukuyemo, twarabibayemo, twarabivivye. Ukavuga ati narabonye ukuboko kw'Imana. Kuko iyo wabonye ukuboko kw'Imana, kenshi nuko Imana yagukuye ahantu utari gushobora kwikura kandi hari hakugoye. So rero ntitugomba kuba abantu banka umubabaro niyo ushitse kandi atanumwe awusengera, ariko tugomba kumenya ngo uyu mubabaro urahari kugira ngo uduforge. Hariho amashengero y'abantu barahira bagira mariage batavuga ngo tuzobana mu mahirwe no mu magogo. Bakuyemo agaparti k'amagogo. Ariko ushaka kuyavuge cyangwa ureke kuyavuga amagogo araza. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo hakonda yinyoha mfuma ndayaguprepara ko kukazoza kandi ahora shika. Ariko amagogo iyaje Bibiliya ivuga ngo après avoir souffert, il vous perfectionnera, il vous fortifiera. Il vous quoi? Il vous affermira et il vous rendra inébranlable. What's kintu kiri inébranlable? Ni kintu naho umuyaguza kitajugumira. Uravyumva? Nukuvuga ngo mission ya souffrance mu buzima bwacu nuko itugira ferme inébranlable. None ko ndabivuze ncangira icago. Sinibaza. Ko nizera ibi ncangira ivyago. Ndamaze imyaka atavyo mbona. Nta nivyo niteze bipotere mbari, ariko naho nivyanaza sinzoca kuraba abandoze, sibo nzoca nja kuronda ngo ninde ngo yankoreye ko oya, kuko naho bonkorera ko muravyibuka kuko badashobora kugira gute gushika hahandi mwicaye he. So nimuka attribuer nimuha ama succès, nimukagire louange na adoration ya Satani, ibintu byose muha credit Satani, kuko hari ivyo Imana permetta kugira ngo biduperfectionner, bidufasone, bidukomeze, hama biduhe karakteri ya Kristo. Haleluya. Verset 21, verset 1 Pierre 2:20. Mwokwihanganira gukubitwa imfusi muhawe icaha. Mwokwiha iki? Ariko mwokwihanganira kubabazwa muhowe gukora neza. Ivyo nivyo bishimwa ku Mana. Haleluya. Stop. Mbega ni ihe gloire ko bagukubita kuko uri gisuma. Iyo bagukubise wivye ubukorewe ico wari ukwiye gukorerwa jomodi. Nukuvuga ngo nta gloire nta cubahiro kiri mu guhogwa ikosa wakoze. Ariko ngo nihe hari icubahiro? Nuguhogwa ico utakoze. Haleluya. Amina. Sisi ko muravyumva. Iyo kubiswe, iyo babajwe, ugasuporta souffrance kandi urenganijwe, ngo muba mukoze igikwiriye imbere y'Imana. Verse kurikira irashoka gatoye, verse 21. Ivyo nivyo mwahamagariwe yo kubone. Ivyo nivyo mwagize gute? Mwahamagariwe. Kuko na Kristo yabababarijwe akabasigarana icitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muciwe. Ikirenge ni giki? Nuko Yesu yagize gute? Yababajwe ku bwacu.
so natwe rero tugomba kugira gute rimwe na rimwe turababazwa kubwiwe. So rimwe na rimwe na injustice iraza ikabaho mu buzima bwacu, ariko ikaba itaje kutwasheva, ariko natwe Pawulo avuga ngo à ce moment nous avons part à la souffrance. We baranavuga ngo muri jewe mu mubiri wanje nsozera umubabaro wa Kristo wasigaye. Verse kurikira ivuga gute sha Fisto? Uciye uja hande we nta cyaha yakoze kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe. Yaratuswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabahigira, ariko yiha idaca ugwankunzi. Ubwiwe yikoreye ibyaha byacu umubiri wiwe, abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kugororoka, inguma ziwe nizo zabakijije. Hari ahantu avuga ko yasheva les souffrances de Christ soit, ariko mwumvise iyi concept, iyo turiko turababazwa Yesu ashimwe cyane, ni gloire kuri twebwe cyane cyane iyo tubabajwe turenganijwe, kuko duparticipa kuri souffrance za Kristo. Haleluya. Nkuko nawe yagize gute, yatubabarijwe tugashira ikirenge cacu muciwe. Haleluya. Ikindi kigira gatandatu, ukuri kwa Kristo kutwigisha canke principe zigize ukuri kwa Kristo ni umwidegemvyo. Haleluya. Ni umwidegemvyo. Umwidegemvyo, chapitre 8 verset 36. Umwana niyabaha kwidegemvya, umwana niyabaha kwidegemvya, muzoba abidegemvya nyakuri. Muzoba abidegemvya nyakuri. Hariho abantu avuga ngo je ninaronka ibi nzomererwa neza, ninaronka ibi nzomererwa neza. Ndasubiye kandi kubivuga, hariho n'abantu bari muri course vers ibintu bimwe bimwe, kuko bumva yuko hari ikintu bizogira vyongerereza ubuzima bwabo. Nta kibi na kimwe kihari kugira ivyo poursuivre igihe ivyo bintu kurakurikira ugendera muri principe z'Imana. Ariko ikintu cyose uri kurashaka gushika ko mu buzima kikuvana muri principe z'Imana, nikizopfa kiguhaye umwidegemvyo w'ubuzima bwawe. Ntuzopfa worohewe nkuko wibaza ko worohewe, nkuko uzokoroherwa umwana guhaye umwidegemvyo. Kristo niwe mwana aduha umwidegemvyo, kandi ngo aduhaye umwidegemvyo, aduha umwidegemvyo nyakuri. Iki nico gicrea deception mu buzima bw'umuntu, igihe yashize investissement yiwe ku kintu yibaza ko kizomushikana ahantu imbere, ariko agasanga nticashoboye kuhamushikana, alors que Christ était là kandi aguproposa le même aboutissement. Ndashaka kuvuga ngo Kristo yaje kugira ngo twege tugire gute turonke umwidegemvyo. Ndafise umwidegemvyo wo kuvuga no ku kintu cyose kibi gishobora kuba kiri imbere yanje, kiriko kirampabwa nka offre. Ndafise capacité kubera umwidegemvyo wa Kristo wo kwiyankira ikintu nshaka. Simboshwe n'amadesir, ariko kandi mboshwe n'umwidegemvyo Kristo yampaye, urampagije ku buryo ntashobora kugira gute gusubira kubohwa n'ikindi kintu cari cyo cyose. Bwana sifuwe sana. Icanyuma mvuga kizanana n'ukuri canke kigize ukuri, nuko ukuri kwa Kristo kuva muri Genese gushika muri Apocalypse, uku kuri kuduprometa succès. Guhera ku itongo rya Edeni Imana ivugana na Adamu na Eva, gushika muri Apocalypse Imana ivuga ngo unesha nzomugira inkingi mu rushengero. Ahantu hose Bibiliya yose itraversa Imana itwizigiza, itwizeza kuroranirwa succès. Succès irashobora kubira kiraza buhoro buhoro, irashobora gucererwa, abandi barashobora kugusiga, ariko ikintu Imana igarantise ubuzima bwacu ni succès. Shaka kusoma uyu murongo ari wo wanyuma twasomye hagati mu ndwi, ndayita verset de la semaine, Psaume 92 verset 12. Haravuga ngo umugororotsi azototara nk'ikigazi, azototara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru nk'igiti cy'isederi cy'Irebanoni. Abatewe mu rugo guhoraho bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. 15. Kugira ngo il porte encore, vyerekane yuko uhoraho atunganye. Oya 14 ndibaza. Il porte encore des fruits. No mu busaza bazoba bacama, muzosaza mucama, bazogira inkomezi nyinshi n'itoto. Muzogira inkomezi nyinshi nk'itoto. Yesu ashimwe cyane. Imana isezeranira abantu bayo ko bazosaza batotahaye, kandi yuko bazomera, kandi ko bazonaga. Yesu ashimwe cyane. Ni kuko beriki kuko ngo batewe mu nzu y'Imana,
kuko bidashoboka yuko igitewe mu nzu y'Imana gishaya canke kikagarukira hafi canke ntigishishikare progression. Icatewe mu nzu y'Imana cose kirakura kikamera, kuko mwebwe mwihaye Imana muri mwivu ryiza rifise bifise umwavu mwiza canke intabire nziza, kuko mwatewe mu nzu y'Imana. Ivyankenerwa byose birahari kugira ngo muze muroranigwe, nta domaine nimwe y'ubuzima bwanyu muzokweshua, ariko Imana igahantisa yuko tuzogera gute, tuzoprospera. Niko yabwiye na Yosuwa ngo ico uzokora cose kizokubera uko. Hariho abantu batizera success, hariho abantu uvuga ijambo nk'inga acavuga ngo osha uraraba neza. Reka ndakubwire ndavyemera, haleluya, ndavyitega mu kintu cose, kandi biramotiva kandi birantera kubahuka ivyo nto kubahutse, kuko Imana ivuga ngo abatewe mu nzu yayo bazogera gute, bazototahara, bazororanirwa kandi bazosaza, no mu busaza bwabo bazoba bakiri verdoyant, bazoba bagifise haleluya uburyohe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. So kugira ngo conclure rero ndashaka kuvuga iki kintu. Ibi bintu byose indwi hejeje kuvuga ni ibintu novuga n'amaprincipe, uravyumva, ni ibintu bigize ukuri. Kumwe Paulo yavuga ngo aba ariko twambara uku kuri kugizwe n'ibi bintu. Yesu ashimwe cyane, mu bingarukanira byose guhera ku cambere. Haleluya. Muri uku kuri harimo intumbero y'Imana. Haleluya, le plan de Dieu. Muri uku kuri hariho autorité, turi abantu bagizwe no kugendera munsi ya autorité. Muri uku kuri turi abantu bari responsable y'ico bavamwo n'ico bazoshikako. Muri uku kuri vers 4 turatahura notion ya priorité ya propriété. Imana niyo nyene vyose. Muri uku kuri turatahura yuko umugabane umwe mu migabane yacu kubabazwa birimo, hama tugatahura yuko muri uku kuri haleluya tugize gute, turi abantu bahamagariwe umwidegemvyo. Icanyuma turi abantu bahamagariwe kuba muri success. Paulo rero avuga ngo yamvura iraje erezumije mpejeje. Yesu ashimwe cyane. Paulo avuga ngo uko kuri mugire gute, aba ariko mukenyera. Murumva tubisomye ngo mwambaro umusipi w'ukuri, wo kwibaza ko ari umusipi, ariko murumva yuko muri notion y'ukuri harimo amaverite menshi, harimo amabanga menshi. Bwana sifuwe sana, haleluya. Ico nico kigwanishwa canyu cambere mukiye kwambara. Bwana sifuwe sana. Nico gituma umukristo atiga ijambo ry'Imana, haleluya, agira ikibazo gikomeye mu rugendo rw'iyo gagakiza. Kubera iki? Kuko uku kuri niko kudutuma duhagarara kuri wa musi wacu mubi, muri za ntambara zacu. Nuko kukuri twagutahuye. Ndabaha akarorero. Udandaza ukabukorera kuri Le Parisien. Reka abo kuri Le Parisien sashime cyane. Ndashaka kubona abantu bakorera kuri Le Parisien ngaha amaboko yanya aba Parisien. Le Parisien ni mwikawusha sindabahagurutse juste kubabona. Ndabazi ko muhari muri benshi. Arene kutaduzuko wa urahasa. Hari inyuma aba Parisien hejuru. Kuri Le Parisien hari abantu mukorana baraguza. Bavyuka mu gatondo bazana amazi y'umuceri, kandi bakavyuka mu gatondo abantu bahora baza saa 4 bafise amafresheur, ariko bakazinduka mu gatondo bakaza gutamba bahenye bariko bararoga kugira ngo baronke abakiriya. Wowe ivyo bakubwiye ko babikora ugacushika nawe uri umukristo ugashika muri Le Parisien bavuga ngo ntuze ngo yahacenga ngo yabikoze vya bintu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu nduguruje, ukazana abasenzi bakirwa. Reka nakubwira ikintu kimwe, wewe muri notion ya vérité hariho notion yitwa succès. Yesu ashimwe cyane. Bashake bakinde, uravyumva, bashake bagira ibiki nibiki, wewe uzogira gutuzo roranigwa. Umwe wese asenga Imana yiwe yemera. Yesu ashimwe cyane. Iyawe ntigusaba kugira ivyo bintu vyose, uraza utekanye, hama ugacubaza ngo mbega ngo ba Jacqueline ngo bashize ku giciro kingahe, ngo shangwa izi rouge à lèvres ngo bazishize kuri 500, nawe wari wazishize kuri 200, nawe ugacuduza. Oya, gumiza kuri 200. Yesu ashimwe cyane. Kuko twebwe ntiturabira kuvya abandi bakoze, uraba ingene waranguye n'ingene warisha ivyo uriha. Yesu ashimwe cyane. Ibisigaye ukavuga ngo Mana waravuze ngo hariho abafroda, wowe ntufroda. Ukavuga ati Mana wewe waravuze ngo nimbaga Mana bikunaniye nzozana urubanza imbere yawe, ariko waravuze ngo umugororotsi atewe mu giti cawe mu nzu yawe agira gute, araroranirwa, aramera, arakura, agatotahara. Yesu ashimwe cyane.
reka nakubwire, bamwe bazohomba wowe kiri kurakora, bamwe bazofatwa wowe kiri kurakora, abandi Imana basenga zizobagwaza wowe kiri kurakora. Yesu ashimwe cyane. Umenga bagusize ariko ntaho baroye, wowe uracahari. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko wowe uragati katewe n'Imana. Abandi bose ku kazi baronka promotion kubera bajyamanye n'abashefu, nawe ukavuga none gashanga wase ngoreka nemere rimwe, ugacubaza bo vyabaye ngo vyabaye rimwe, ngo ni rimwe ntiyasuye kugusaba, ngo ntiyasuye kunsaba. Uri siro ya kuravyumva ukatutakubyona none nemere gabasha. Reka ndakubwire, umugororotsi atewe mu nzu y'Imana. Haleluya. Azogira gute? Azototahara. Yesu ashimwe cyane. Azomera, azokuzwa. Yesu ashimwe cyane. Nibashake batwara amaposte yose n'amaposition yose. Yesu ashimwe cyane. Umunsi bazokenera umuntu ari integre, nibazorondera abo bajyamanye nabo, bazorondera wewe wanse. Yesu ashimwe cyane. Kandi ushobora kuzorengana inshuro nyinshi aho bobo bateye. Ibi rero uvyemera birahindura ingene ubaho. Yesu ashimwe. Yo rabuye umuhungu araje, sharabuye umuhungu araje. Ibi bintu byose abantu bibirukansa, ndarangije mvuga ngo ukuri twizera kurafisa ama principe. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Amen. Nta kintu na kimwe ukeneye atari ukwambara ukukuri ukakugira ukwawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugomba kwiga ijambo ry'Imana. Navuze duhaguruke nahejeje. Uravyumva, tugomba kuba abantu biga ijambo ry'Imana kandi bakunda kwiga ijambo ry'Imana. Kubera ukukuri kuzodutuma dushika kure. Kukuri kuzotubohora. Hari ibintu mpora mvuga ngaha rimwe na rimwe ariko ugasanga ni bito ugereranije n'ivyo mwebwe muzi muhura navyo vy'ububandi bibera ngaho hanze, kuko turi abantu bakijijwe ko ntidushaye kugendera mu kuri. Absence y'ukuri izoba platforme y'umwansi kukumanipira no kukugirira nabi. Aho ukuri kutari, Satani arahokipa par le mensonge. Rero isengesho numva nshaka kugira kuri uyu munsi muri kino gitondo niyo kuvuga ati Mana, mpakugendera mu kuri kwawe, mpakugendera mu kuri vraiment. Nico kizogutabara, nico kizogufasha, nico kizogushoboza, nico kizogutuma wogorora, nico kizogutuma wogorora, nico kizogutuma muri uko kumenyana n'Imana yawe ubona urushiriza kubona uko imyaka igenda. Pore pore uzobona wiyubaka, pore pore uzobona wiyubaka, ariko atari uhagarara, kuko urabizi yuko hariho plan y'Imana iri kire executa. Haleluya. Ku buzima bw'iwawe. Haleluya. Amen. Amen. Subiramo uti ukuri ni kigwanishwa cene nako vyose, gisute na vyose, cubakiye ko vyose. Ibindi bigwanishwa vyose bisobanurwa n'ukuri. Siko uyu muntu yambaye inkofero, uyu musirikare afise epe, afise inkinzo, ibi bigwanishwa byose yambaye biri défini par la vérité. La parole ni ivuga ico kimwe cyose gikora. Inkofero y'agakiza. Haleluya. Inkinzi kingira igikiriza, inkota y'ijambo. Urumva ko ibi byose ico bikora kuri uyu musirikare w'umuroma, ico bikora biri défini par la parole. Sindiko ndabona amahigwe yawe mu rugendo rw'agakiza utari umuntu ari mu ijambo, utari umuntu wiga ijambo. Rero ndakwifuriza turangiza umwaka tuninjira muri 2023, reka ujya mwaka uzokubera umwaka wo kuba mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Usome ibitabo, uze twige, ube muri programme yose igufasha, kuko Paulo yaravuze ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigize gute? Ribe muri mwebwe rigize gute? Bivuge cyane abatazi iyo verse babimenye. Ribe muri mwebwe rimeze gute?
iyo ijambo rigwiriye ikindi cimviro cose kije kirabaho puse. Igituma ibindi vyimviro bibi biriko biramera muri wewe nuko bitasanze ijambo rigwiriye. Kuko hari absence ya parole, Satani yarashoboye kuronka ahashira ugwamfu, acaravanga ibintu. Uyu munsi uravangiwe, uri muri incomprehension na confusion, kuko hariho ibindi Satani yashoboye gutera. Ntupave na kudistinga ikinyoma n'ivy'ukuri, kubera hari absence ya verite. Ariko iyo verite yuzuye, ikinyoma kiraza ugacubita ishuti kuva hakiri kare, kiraza ukakihopusa, n'abantu bakakubwira ngo ko wexagera, ukavuga uti nta na 5 minutes ndacakora. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro kuri uyu munsi mwiza muri kino gitondo. Turasenze Mana, twisengera Mana, kuko wavuze ngo twambare ibigwanishwa, kubera hari umunsi mubi ushobora kuzoza mu buzima bwacu, aho umansi adutera imyambi, aho umansi atera inzu zacu, imiryango yacu, uruvyaro rwacu, aho umansi atera ibikorwa vyacu, amaproje yacu. Umunsi mubi ntuzoreka gushika, aho umansi azoshaka gukomeretsa no gusambura ivyo wowe Mana wubatse. Ariko ngo mwambare ibigwanishwa vyose kugira ngo mushobore guhangana na wa mubi kuri wa munsi mubi, afin de tenir ferme. Haleluya. Ngo kandi inyuma y'ico gihe muze mushobore guhagarara mushikamye mutanyiganyizwa. Mana, ivyo ntibizoshobora kunshikako ijambo ryawe ritabaye muri jewe. Ndasengera iri shengero rya Life Center Mana, ndasengera Mana abantu basengera ngaha, abo waduhaye nk'abana b'inzu, abo waduhaye nk'abasengera hano. Ndagushimira Mana, inyota y'ijambo ryawe iri manifest, igaragara, ibagaragara ko bariko. Ariko Mana, ndasengera n'abandi bose, n'abashasha n'abakera Mana, ndasenze ngo ugumsuke inyota yawe, inyota y'iri jambo. Uyu mukanda ufata ikintu cose, uyu mukanda ufata ikintu cose, uyu mukanda usute n'ikintu cose, uyu mukanda usupport ubuzima bwacu, uyu mukanda udushoboza kwambara mu gihe c'intambara gikomeye. Ariko aho ikinyoma Satani agwanisha kidashobora kutunesha, ariko mu gishingo cyo kuzimangana, ahubwo inyuma y'igihuhusi tugahagarara turi ferme, tugahagarara turi fort, tugahagarara turi fortifié, tugahagarara turi puissant, ariko kandi tutahenuwe. Ariko ikibazo twacishijwemo cyatubereye support, cyatubereye support, cyatubereye force. Ndasengera ishengero ryawe Mana, uduhe gukunda ukuri kwawe, uduhe gukunda ijambo ryawe, uduhe inyota y'ijambo ryawe, uhe abantu bose inyota y'ivyawe Mana, kugira ngo turushirize gukura, turushirize kunesha, turushirize kugenda muri uru rugendo ataco tubuze, ariko turi abakozi bagaragara ko bambitswe kandi ko bateguwe. Ndakweretse umuntu wese ariko aragwana hano hantu, umurungikira ukuri kwawe kumubohore, nk'uko imbabazi zawe ziri, nk'uko ubuntu bwawe buri. Izina ryawe nirishigwe hejuru hagati mu ikoraniro ry'abera, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. 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 Imana ibahezagire, ibagirire neza.